Muganga Celestin Sakubu ni umwe mu bakozi ba leta bamaze gutahura ko umushahara bahembwa utoshobora gutunga umuryango, niko gutanguza umugambi wo kurima no korora kijambere. Aha tukaba turi ku mutumba Masasu, komine Giheta, intara ya Gitega, ahasanzwe yororeye ibitungwa. Muganga Sakubu aratubwira imvo n'imvano y'ubworozi bwiwe. Uyu mugambi wo korora nagiye kuwiyumvira mu 2020, aho nabona yuko novuga ntumusahara wonyene utontunga, mugabo n'ikindi kintu catumye ndavyiyumvira. Narakurikiranye ibiganiro umukuru w'igihugu akunda kuvuga, avuga ko twokwijukira uburimyi n'ubworozi ko bidufasha cane. Jesha mufata uwo mugambi nca nditura amabanki mpereye kuri BBCI na COPEC, barantiza umutahe. Natanguye korora ingurube ndazirankundira, hanyuma ndabihindura nja mu nka, mpera ku nka zisanzwe, ariko nk'ubuye nuvuga ko ngeze ku nka za kijambere nita amafirizone, inka zishika 21, harimwo amafizi 2 n'inka zivyara 19. Umufasha wiwe nawe nyene ngo yakirije yompi ico ciyumviro. Nari nsanzwe nkora utwanje Bujumbura imbere yuko tuzino, hama rero amaze kumbwira uwo mugambi numva ndawukunze, nsanzwe nkunda inka. Ati wewe rero nkeneye ko ivyo wakora vyose ubanza umfashe uyu mugambi turabe ko wotera imbere. Rero ndaheza ndamugamburukira, turaja ku kivi nk'uko mubibona, turagenda buke buke, turasaba ingurane mu mabanki atandukanye, baradukundira baratwizera, niho rero mubona tugeza. Turakenguruka cane. Kandi n'ikindi kintu vyahinduye mu muryango wanje, ubu abana banywa amata uko bashatse, kandi nk'ubu ndageze ku maritiro ari hagati ya 80 na 90 ku munsi. Umva ko bizana n'umusaruro utari muke, ugatuma nshobora guhemba abakozi. Nk'abakozi basanzwe bakora mu vy'inka bashika ku 8, hanyuma hari n'abandi bakora mu ndimo. Novuga ngize imvugo ngereranyo, ubu ndakoresha abakozi bashika 50. Twarashoboye kuguramwo yandi matongo atarahamubona yo gutera ubwatsi, turarima ubwatsi. Unye tukaba dukenguruka, nta tuguze tugura buke cane, tugira na cafetaria impande ya hôpital regional. Ivyo bisabaye ko nyene umuntu abikurikirana ibintu vy'amata, kugira isuku, kugira ngo n'abakiriya nyene bagume bahabona hasa neza. N'amata yacu barayakunda cane. Habonimana Gilbert, umwe mu bakurikirana ubworozi bwa Sakubu, arashinga intahe ko uwo mugambi umufitiye akamaro kanini cane. Ubu jewe ndashobora kuronka rasiyo y'umwana, kubera ibitungwa nyene vy'umutama nyene turavye. Hama ikindi naco ca kabiri, nk'iyo ndamwituye njewe ndafise ikibazo kiniki akanyumviriza, ico onye nico kindi kintu ndamushimira. Umuryango wanje uri Mwaro. Eka no mu bajeje intwaro barashima uko uburimyi n'ubworozi bwa Muganga Sakubu bufasha bene gihugu, haba mu kuronka akazi ndetse n'ubumenyi mu vy'uburimyi n'ubworozi. Yaje ari umuntu umengo tubona yuko umengo ni umuntu muto, twibaza ngo ni umuntu asanzwe, ariko ndiko nditegereza canke bene gihugu sanzwe turongoye bakabona ivyo ariko arakora ngaha kuri uyu mutumba, basanze akora ibintu binezereye cane gose. Jewe ndiko nditegereza, iyo maze kubona nk'ubu bworozi bw'inka atungiye ngaha, ndabona yuko ziteye igomwe. Hageze ku mutasiro w'imvura, imvura itasuye n'ukuri, mu ndimo ziwe zose urasanga hari abantu bashika barenga nka 50, ariko baraca amafaranga kubera uyu mushinga nawe ngaha. Hageze kupfumbura amase, urabona nk'uko rugwi ruri ngaho rw'amase,
si ukuvumbura abantu 3, 4, 5 ubwo bakoranirako ugasanga abanyagihugu bariko nyene n'ibivumvu n'imifuko nyene bariko barasomba abandi ku makinga. Kandi ikindi naco kinezera uyu mushinga ntawo ngaha umushakashatsi mu by'uburimyi cyane gose. Kiretse n'uwo mutumba wacu hano n'undi mutumba duhana urubibe witwa Gwingiri naho nyene arafise imirima naho nyene usanga iteye igomwe. Kandi ikindi naco ca ndamushimira twebwe iyo turi mu manama ya misi yose baraduhimiriza ukuntu abari mu bindimo turi kumwe nabo ukwegera abanyagihugu bakabereka ukuntu borora n'ukuntu barima kijambere no gutera kijambere, bakabigisha n'ukuntu bashobora gutera imbuto zirobanuye. Shitse ngaha rero naciye nsanga uyu atari ngombwa kugira ngo abo bari mu bindi mu bigo barashika ngaha. Jeje nyene ndiko ndaca kuraba ukuntu abakozi biwe ariko barakora, naciye nsanga bimwe nyene leta yifuza nawe arivyo ariko arakora. Muganga Celestin Sakubu abandanya twiganira intambamyi ziri mu bworozi bwiwe. Turafise ingorane yo kuronka ibiryo vyazo nk'umuci no kudukoresha amahera menshi cyane, ariko mwe turagerageza kwitanga tukaba muri izo nka tukagira nk'iyo amahera bigoranye tukagusha nk'inka gashoboka buri zindi. Ariko intambwe mihari nukuri namukuru bavuga ngo tudushigikirwe abarimyi n'aborozi ntiturashigikirwa kugero hagije. Baro kwikutuzanira nk'intuze nyene novuga imbuto ziri selectionné tukavuma tuzigura mugabo zikaba zihari tuzizi ko ari inka dorasi umwe tukuma turondeza tuvuga uti ndayikure hariya ariko mugabo nk'ibi bya insemination tuzosanga yuko dusange harabaye inka z'amacugane kubera bagize insemination uzosanga zivukana mugabo bazanye zivuye mu bindi bihugu inka zizoguma tufise inka z'akarorero zimeze neza. Mugabo bidakozwe tuzosanga hamaze kuza nko novuga consanguinité ko yaziye nka za insemination ntituba tuzi yuko iyo mfizi atari imwe bakuyemo imbuto ikaza muri izo nyena hama bavyazishuka yitereka ugasanga bivukana n'inyana iri ngaho utabizi. Iyo ni intambamye ya mbere. Ikindi bozardu nk'akarorero abajejwe uburimyi n'ubworozi novuga ko tutatugendera cyane, barakora mugabo ntibatugendera cyane nk'iyo bagize irima ntitubona abantu baje kudufasha barabe yuko turiko dutera amategeko. Ico rero nibaza ko ari intambamye bogerageza bakadufasha bagahimiriza abantu bajejwe uburimyi n'ubworozi bahagendera abarimyi n'aborozi kugira ibintu nk'uyu mwimbo tunovuga turi ku badufashije bakatugenda bakatwereka ubumenyi bakuye mu ntuzenye mu byo bize baratwe tubikora turi abaganga ni hamwe nyene uvuga uti uwize ntiga kamwe mbwa nabo baje bakadufasha nibaza ko byomera neza gusumba. Muganga Sakubu ahamagarira abandi bakozi ba leta kwijukira ibikorwa byo kwiteza imbere bironderera akazi bongere bagahe n'abandi. Ico novuga kindi nohimiriza abandi bakozi ba leta yuko ujya mugambi umukuru w'igihugu yamatubwira ko bo gufatana nkama usanzwe n'umuganga avura indwara zo mu kigo mu bitaro mvuza ntara bya Gitega nkaca intwara na kaminuza y'ubuvuzi Gitega. Navyo nagombye no kwereka abanyeshuri sanzwe nigisha yuko nabo nyine naho bige biyumvira gukora imigambi yabo ntibiyumvire kuronka akazi ka leta kubera ubuzi bwa leta. Yego leta ni yacu ni mvyeyi dufasha byinshi, ariko mugabo mu byo batwigisha twigishe ko dutegezwa kuraba ukuntu turondera akazi hanyuma tugagaha abandi. Oye bamwe baravyumvise ubu hari abanyeshuri nasohoye nabo nyene bakora umwuga wo korora kandi ndababajije bambwiye ko bigenda neza. Ikindi twavuga bidufasha inka nko kurima agenda rima ndi mu bagwiza mbuto ubu ndashise ahantu nateye ubwatsi bw'izinka hangana n'hegitari 2 hama ndafise n'isi ndimwa nk'unzorimo mu bigori ku hegitari 6 aje ronka amazi nka zitatu nk'amase y'ikirundi kubera ry'amazi y'ikizungu yonyene nkacamara
hanyuma n'ababanyi hari aho bahora bansaba amase nkabaha kugira ndabereke nabo ukuntu bashobora kurima kijambere bakaronka ubumenyi babukuye kuri jewe. icyo nobwira nk'abandi bagenzi b'uyu mushinga ntahe uba bagendana hanini nk'abazirikana b'abagenzi n'abatoba n'abagenzi ntibabwira akazakarabereka iwe nk'uko ubona namwe mwashitse ngaha akabereka ibyo ariko arakora akabereka n'indimo z'ukuntu zishajije kugira ngo nabo barose amafaranga nabo baze bamwegere bakore nk'ivyo ariko arakora. By'ukuri n'ukuri twebwe turashima bikunze ndose ubufasha bizofasha n'abandi kubera umva aho ndima hacari hato hegitari 6 nizo ziri z'ubwatsi ni hato kugira mbandanye nereka uburorera abandi hanyuma uko umukuru w'igihugu bivuga umuntu wese uronka ivyo urya n'umufuko uronke amafaranga.